telefona Mugisha utelefone kuri ambasade barungikire ayo mafoto yawe na Mugisha wese Juju utaguse barakwica. Yo ndiko ndiruka dada ndiko ndiruka sinzi niyongeze nukuri sinzi niyongeze ndabwowe ndiko ndiruka ndamwibarabara sinzi niyongeze hava bafata ndasohoke bava bafata mana ndabwowe nukuri yo ndabwowe. Sohoka wiruke ukaguma wicaye ngo barakwica bakagufata barakwica sohoka wiruke n'undi wihibarabara gupfa wafe kandi telefone uyigumeko ntibayikwake basha ihibarabara je ndiko ndaronda iryo kuri ambasade na Mugisha wese ndiko ndamurondera ihibarabara wiruke kabisa iruka vayo urumva bwa mbere yambwira murungikire location ndayirungika rero cyambwira raba umushoferi cyumwe kakakanda kurungikiye nakamwereka rero cyambwira ati marungitse ngo umuntu aziye kuntora niko mbariye ambwira rungitse umuntu aziye kuntora. Ambasade y'u Burundi muri Arabia Saoudite ihejeje gutabara uyu Murundi kazi muri kino gitondo kwigenekerezo rya 9 ukwezi kwa 4 umwaka wa 2025 igikorwa ciza cyane ubundi Murundi kazi yamufashije nawe nyene turamushimiye. Ni kubera iki abarabu bashobora kuvuga ati bashaka umukozi badashobora kugaburira badashobora kuvuza hemwe badashobora guhemba abasha. Ibi byovyo na twese twobikora n'uwari wese ngaho mu Burundi yorondera umutahe akarondera umukozi akamuzana akamugeza ngaho hanyuma ntiyongere kumuha ivyarya ntiyongere no kumuhemba agwaye ntamuvuze. Jewe sinumva icyo basumbije abandi nimba bashobora nimba atari umutima mubi ndazi kwa office ashobora kuvuga ngo nshaka umukozi akamuronka akamuzana akamugeza ngaho ntiyongere kumuha ivyarya ntamuvuze. Mwumva bimaze iki vraiment umuntu akaza mu rugo akarinda kicwa n'inzara. Kino kiganiro ni kigufi reka mbanze ndabahereze mucumvirize inyuma yaho nza guca ndabahereza audio y'ikiganiro ngiranye n'uwo Murundi kazi yafashije uwo mukobwa kuva mu inzu yari muragenda murabona amafoto ngaha yari mu buretwa mu butabaho yaragwaye ntiyavuzwa ntiyagaburirwa yakubita ibintu byose byari bimukoraniyeko ariko Imana irahamukuye ambasade yamutabaye. Naniwe kabisa yo birazi nani ngumvise kandi nguma nkora akazi ntihatari n'ibindi mabuje wa mukobwa wa Murundi wa mugenzi wanje isinzi ariko arabimpa yaramakije twase tubinyegeza ibinini yarafite yo Nshuti zanje munkurikiye mukomeze mwumvirize aya majwi hanyuma hari umuntu turi kumwe mu kiganiro ndababwira impamvu ya majwi niko ndabumvisha. Hama ihangane dada wanje ihangane hanyuma fata umupira ujya wo kwa kijya kigo hajya kubafayiza uwambaye ucurenza ku yindi mpuzu canke urenze ku yindi mpuzu kugira ngo uronke ukuntu uva ngaho mu rupango raba ko huguruye hanyuma uravye ko huguruye ucura ukuntu ucomokane na yashakoshi upange mu tuntu twawe hamuce wihibarabara ntugire ubwoba na butoya wihaye ibarabara imodoka ubona uyihagaritse uco babwira ati ngiye kuri ambasade reka ndakurungikira nimero za ambasade kandi narigeze kuziguha hamwe nyene ndagutabarije sinzi ko wazibitse reka ndazikurungikira ikihari ucufata ubonye imodoka yariyo yose uce wurira ubabwira ati ntwara kuri ambasade muri bibiri cyangwa ubabwira ati ntwara ku ipolisi muri bibiri umuntu wari ku ipolisi cyangwa kuri ambasade uzobukize ndazi n'inzu baraguhindurira nta kibazo na kimwe umuntu ucuvuga ibyawe byose nazijya foto ucuzibika z'ukuntu warara ahantu mu makoregisi ahantu mesera byose ubibike nuko kandi ntugire ubwoba nta kibazo reka ndondere kuri ambasade tuvugane ndababwira ikibazo cyawe hanyuma nongere ndondere nande namukira zibo bantu ko twari twabarondeye tukababwira ikibazo cyawe barakizi nta kibazo ntangurane ntugire ubwoba ja mwibarabara kandi ukabona nyoko buja bagukurikiye imodoka yabo ntiwurire ntugeze ngo wurire
baramfashe ngaha baranyica nukuri baranyica basubije mu nzu umuhungu avukana na mabuja niwafashe aha ndagowe agiye guhamagara mushikiwe nanje ngomba ndagukuntu usohoka hanze n'ishakoshi yose babinyatse byose nduko nyene mfite telefone ndayirwaniye ko babayinyatse bagiye mu nzu bandashe bantwaye nyene nk'imbwa niko bantwaye mu nzu basubije mu nzu ngaha ndagowe ngirambe asha ndagowe n'ukuntu ngomba ndagukuntu usohoka agiye guhamagara mushikiwe nanje ngomba ndagukuntu usohoka ndiruke ngomba ndagukuntu ndiruke sindoguma ngaha bonyica sohoka wiruke ukaguma wicaye ngo barakwica bakagufata barakwica sohoka wiruke n'undi wihibarabara gupfa wafe kandi telefone uyigumeko ntibayikwake basha ihibarabara je ndiko ndarondera ibyo kuri ambasade na mugisha wese ndiko ndamurondera ihibarabara wiruke kabisa iruka vayo ndiko ndiruka sinzi niyongeze nukuri sinzi niyongeze ndabwowe ndiko ndiruka ngamwibarabara sinzi niyongeze hava bafata ndasohoce bava bafata mana ndabwowe nukuri ndabwowe mbwira raba umushoferi kimwe urumva bwa mbere yambwira murungikire location ndayirungika rero cyambwira raba umushoferi kimwe kakakanda kurungikiye nakamwereka cyambwira ati marungitse ngo umuntu agiye kuntora ni kwambariye ambwira rungitse umuntu agiye kuntora mbaye wa mupira wambaye Imana ishimwe reka kugumurira Imana irabikora niwo ndambaye ushati nagenda gwambura ushati ndagwambuye ndambaye wa mupira nyene kuri office niwo ndambaye sohoke wiruke sohoka nukuri urapfuye sohoka wite hanze ugende uvuga ati jewe ni muntu bari kuri office mwase ko mwari kuri office ntahatira itike ntahe jojo utagose baragukerera telefona mugisha utelefone kuri ambasade barungikire ayo mafoto yawe na mugisha wese ndabambwiye kwanza amazi bantwaye ahantu kwanza ngende kwanza kurya yandavye mu maboko ambwira uza kunyiganira ivyawe uvuye gufungura ndabona urashonje ni kwambariye aha rero hari umuntu agiye kuntora niho ndindiye agomba ntware hari umukobwa mbonye aziye ngira niho agomba ntware bagira banjane kwanza gufungura nta kibazo niwihangane byose birahera ko washitse ngaho n'ukuri birahera ego nta kibazo wihangane nta kibazo byose bivuga indondoro byose ntage na kimwe musiga ivyo bikuvuga ariko ndazikwahamutse ariko nta kibazo kwashitse ngaho Imana ishimwe genda ufungure ariko kugira nyamba umwanya ufise umwanya tukabigira mu bangutse ko okay aha rero uranyumva ndakumva amakuru yawe nameza turashima nk'abantu bari kubakurikira kino kiganiro ntaco baramenya ikije imbere icyo ari cyo ndagomba amazina babwira impamvu nariko nabumvise ama audio ni kubera ko ndi kumwe n'umwe muri amajwi bumvise intumbero y'ikiganiro ni kumotiva abantu muri Arabia Saudite iyo Daniel atahari canke ambasaderi wewe ushobora gufasha mugenzi wawe nkuko wewe wabikoze wewe wafashije mugenzi wawe kandi yashoboye gushika kuri ambasade hano cambanza gushimira ambasade y'u Burundi muri Arabia Saudite kandi nama nayishimiye kubera ko iratabara uyu muntu yamutabaye kandi hano n'ubundi yatabaye muri iyi minsi nkuko nyene nawe nyene yari yahuye n'ibibazo nk'ibi baramwirukana nabo bamuta mu gahinga hanyuma baramutabara bamukura ahantu yarari baramufasha yaraye mwibarabara mu gahinga ariho office yamutaye urumva yaragwaye ku kazi biranka ageze kuri office ciramupakira imodoka ija kumutana mu gahinga biramugora ukuntu yohava taxi yaja niho rero twitabaza ambasade iramutora mwijoro ahantu nyene mu gahinga hanyuma ikiramujana ubu ndakeka muri iminsi nditike y'indege kugira ngo atahe muri iminsi arataha ndabizi ubwo murumva ko atahura gushimira ambasade rero
ese ibintu biba muri Saudi Arabia ambasade bakayihamagara ikagenda kubatora, yaba arivyo vyaba no muri Zambia naho nyene bahamagara ambasade ikaja kubatora, yaba arivyo vyaba no muri South Africa canke muri Dubai bahamagara ambasade ikaja kubatora, yaba arivyo vyaba no muri Tanzania, Saudiya ku mwanya wa mbere n'ukuri ndiko ndababwiza ukuri, kuko na hantu hambere hari ivyago ku barundi kazi bariyo, mugabo ambasade igerageza kuvyitwaramwo neza. Yego nta nyambibura gahonzi, mugabo umwanya tukibona bafasha turabivuga n'ukuri. Reka ndabashimire, wenda guhaye ikaze na karibu. Vyagenze gute ibi bintu? Urakoze kumva ijambo. Vyagenze umuranje banze twibwire kwanza. Kw'izina nitwa Shimirimana Ange, nkaba mba ku Muzinda, abantu bose baranzi bakaba banzi kw'izina rya Mama Bade. Hama umwanya wacu n'ukuri yagize ibibazo bitandukanye kandi bikomeye cyane, n'uwari wese ubyumva azumvira kw'izi mpanuro. Ni ukuvuga yaragiye muri Saudiya, yaramaze amezi 6, mu mezi 7 ashitse muri iyo nzu ntibamugaburira, yaryama ahantu bashira amaditore, bagiye aryama ahantu bamesera, ariko nkomeza tukumwihanganisha, ndamubwira ati mwihangane kumbure ngira mu mezi 3-4 bizohera bariko baragupima barabe ubwenge bwawe, ariko ahubwo byagumye bibangana nguma ndamuremesha, ariko iyo agwaye nkabura amahoro akavuga ati base kuntwara kwa muganga nta kinini bamuha, ndetse je twavugana na mabuja wiwe, mabuja wakaca nka bosi wiwe tukavugana umugabo wiwe, akababwira ati ariko ntabwo ari byiza gukoresha umukozi agwaye, ndetse mukanamwimana ibyo afungura, ni mumuha ibyo afungura, umukozi yakoze iyari yagahagara akora neza akazi. Nyine ntibananyishura, ariko umukobwa nkaguma ndamwihanganisha. Rero niho muri imiti yaramaze imiti agwaye, maze imiti agwaye baragenda kwa mama wa mabuja wiwe, bagiye kwa mama wa mabuja wiwe, nyine agenda agwaye baramukoresha, mugenzi we aramuha ibinini, barabafatana barabinyegeza, bamaze kubinyegeza ndababwira ati mwihangane, ndabwira umurundi ni kuri mu bihafi, ni ukuri umukobwa atambutse yarajugumira, avuga ati ni ukuri ntambutse ndajugumira, bavuga ati ihangane tu, ndagera aho naje byanka ko njyama. Niho ejo namugira inama, namubwira ati umviriza rero ibyo bintu byawe byandambiye, ko bagutwaye kwa nyina wa mabuja wiwe, cyufata utwara utuntu twawe twose, tisawa, uwo mupira wo kuri ofisi ntuwibagire, caratwara umupira wo kuri ofisi. Ndamubwira ati rero mu gatondo ca witegura hajya bakiryamye uca usohoka, kumbe namba baramwihatinze ku telefone yiwe, yagira byose bamubona bakapfa kumureka, kuko sindavyumva ko batamubona, yavuye gusohoka atamutse n'imetero cyuma abonye imodoka yuriye, nabo baba bamufashe. Nukuri Imana yabaye hafi yo shira telefone hasi, kugira umuntu ashira telefone hasi akaba kizibaza, baba bamufashe kandi bakumugirira nabi. Niho nazanumva ambwira ati barafashe. Ndavuga ati nyabura nubwo bagufashe, nyaba telefone ukifise nyaragasa n'ubundi gutema ibarabara uve muri iyo nzu. Nukuri yabikoze nkuko nabikoze, ndatabaza kuri ambasade barambwira ati kubera ko mubwiye yiruke aje mu barabara, ati kumbura ikibazo cyo mwari mukizi nari narakivuze, nta mpamvu yari kuguma mu nzu kandi agwaye, bakanka kumutwara no kwa muganga, ndetse ubu nta namenyite bari bakimugurira neza, kandi bamugurira mu mushahara wiwe. Baca bafata bakamugurira amayinite 50, bakayamubwira ngo nayagitive kandi atavyazi, ababwiye bayagitive bakanga, yayagitive ariko baramwereka abagenzi bakaca bayatwara ku mitandao, bakaca ngo umuntu watawanye basi yatabanye mutafite tukihebura, kugira ndamuronke nkaca telefona kwa nabuja wiwe, bakaca bambwira ati arahari nta kibazo, bikaba biheze. Nukuri bantu ambasade nk'iciye imfasha, baca bagira nte, baca bavuga ati zana nimero ziwe, ndatanga nimero yiwe, nahanze nimero yiwe, ndatanga ibyangombwa bye byose, baca bavuga ati reka tumurondere, baca baramurondera, ndamubaza barakumurira, baca ati kuri ambasade barandondeye. Niho bamurondera baratugana, barashikana yicara, baramubwira ati icara aho ugeze uduhe location turakugutora turaje ubunye. Nukuri Imana yabikoze, baje kumutora, umwana yashitse amahoro, ndizera yuko bigenda neza kandi nizere yuko bazomuhigira n'akazi. Nukuri ico mbaye ndashima nico, kandi nongera nkebura abakobwa bariko barasafira,
nuko bavuga kudasafira amatelefone arica agakiza kuko nk'iyo ataba afite telefone byari bibaye yari apfuye kuko umukobwa ararwaye ararembye ubu afite telefone niyo mu kijiji rero ntiturabe ngo inyungu ngo tugiye ngo mu bihugu ngo guca amahera turabe mbe tugiye he tuvuye he tugiye he iyo tugiye hameze gute nta papa na mama dufite nta musaza wacu nta kintu ni umwana mudahuje n'urukoba mudahuje n'ururimi niyo baba basize hajya mu kigo mama zibabaza ikibazo kuko batanga amahera mu gusasira bamaze gutanga amahera mu gusasira kubera iki bo babuza gutwara telefone none ubona je naratabaje kuri office Munyabugete ndarungikira Faiza ndamurungikira ifoto yiwe y'umukobwa Anastazi ndamurungikira amafoto yiwe na pastor ndamurungikira ndabona ko yagisomye byigeze anyishura nkamubika akamupirako ariko ntabwo ari umukobwa abakozi babadandaza amahera kandi nuko babadandaza amahera mu kigo ntigwinjira udafite miliyoni n'amajana 5 kandi bakashaka ko bakabarungika atari telefone bafite urazohiga n'umuntu ngahi Bujumbura mutazi nayo mu bwango duhurira hana hata telefone yo muto kandi arahi Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi nukuri turatabaza bantu b'Imana bakobwa musafira ntimurabe ngo nuko ngo mu Burundi dukenye eko mu Burundi turakenye mugamura ko twasafiriye twebwe siko muri ko murasafira niba kimwe babaca amahera uko yungana kose babareke mutwara amatelefone kuko kandi ikibazo kiriko kiraba ku bakobwa bariko barasafira ubu umwana abonye udafite telefone avuga ati ndagukoze icyo ushaka cyose ntaho witwara ntaho ndega mugo ufite telefone burya na telefone iraha agaciro umuntu iraguha icyubahiro ya abazi ko ushobora gutanga raporo ko ushobora kubivuga ko ushobora gutelefona polisi ko ushobora gutelefona ofisi yawe ivyo barabibona ivyo abakobwa benshi bama banciye ko bakambira ati nyabura nakabara mutabarije byaragenze neza tabarudufashe uzobukoze nukuri sindiko ndiyemera icyara ndakizi buke ntabwo ari cyane ariko byo mvuze umubosi aravuga ati okay zivuze ndabyumvise ndabitahuye iyo uvuze ikintu umuntu akagitahura irwo yivugo igoro rurimi ku Burundi ivyo birakwiye nukuri abakobwa benshi ndabatabariza kandi bikagenda neza ariko twikebuke bakuza muri kumurasasira bavye muri kumaranuka abana banje mu gihugu ca Saudiya kandi yatandukanye na Oman no kuvuga mu gusasiriya akaza Oman umubosi w'nyina cyangwa ka telefone ngendera gutunga umukozi atagira telefone Saudiya iratandukanye na Oman no hari abantu muri Oman urumva barira oya vraiment oya kweri nta n'umusimu nigeze kuvyumva igihe kimwe ariko nyine n'amatanya mbora gahonzi muri rusange Oman ni sawa muri Oman nta bantu barira muri Oman nta muntu agidoga ariko Saudiya ijana baridoga kandi kwidoga ni gute byatanguye aho babangiye gutwara amatelefone ariko ntibabirabe neza kuko bari kubinziriza igihugu cy'u Burundi kuko ntibari kubasafira ku buntu babadandaje kandi umubosi bayanungitse amahera y'ibikoresho byose guhiga amahera ya transport kira kintu mugabo bajya basafira batanga amahera pasiporo bakayironderera pasiporo bamaze kuyironderera ikigo ntiwinjira atamahera utanze aho hantu rero ukuri abantu nyine bajejwe intwaro ubutegetsi n'ukuri babirabe bagarukira abarundi kuko nabone bagiye guhiga ubuzima hari umuntu usanga afite utudeni none bavuga ko ari gusafira kuri gusa ego data naho bupaka ayo mahera mugabo babareke batwara amatelefone pe kuko babareke bagatwara amatelefone arakinga cyane telefone iragukinga ciye kugira ikibazo gatabara none ubona uyo murumnanje tabafite telefone yarapfuye tayari hajya byari biheze n'ukuri byari biheze kandi asabye n'ukuri abantu turi ino uzotabaza wese ashoboye gutabaza ko yotabariza amuze hasi ntiturinde ngo ko tubuze mugisha ngo birapfuye cyangwa ko tubuze ambasade ngo birapfuye nk'ubu wowe akarorero mu by'ukuri mwe mwandondeye harisa
je naryamye mu gatondo hafi ya 6 z'igitondo ku masaha y'u Burundi mbere no ngaho muri za bihugu murimo birahura naho ndi mu gatondo rero namwandondeye mu mwanya amasaha nyine narindyamye gatoya nka 3 niyo mbyutse nsanga wandondeye urumva uko biri kose amasaha make narindyamye ashika kuri 3 adakwira 8 niho haciye aba iyo action kandi urumva ko nanje nubwo nama ndi ku murongo ujye simfasha bose yarabandondera bakambura bivanye nuko mbafise akazi kenshi nyene kandi ntashobora kubishobora byose nyine ndi umwe Imana kuri nakurondeye cyane ariko Imana yabikoze kandi uje ku murongo umbaza ati icyo kibazo kimeze gute bigeze gute none bimeze gute bagiye kumutora mu message ariko urabona ko mu byukuri nanjye nanyarutse gusa nyine nuko nari mu kindi gihugu nari wakoresheje akigoro ariko n'ukuri basha tuze turabana hafi kuko turi mu mahanga tutaraba ngo naka turavuga na tutaraba ngo ni impunzi nivyo urumva iki kintu uvuze kirakomeye ni ukuza muraba mu gihe ubona mugenzi bafise ingorane nturindire ngo ambasade ngo nizoja kumufasha ushobora kumugira inama ati umva nk'iyo nama wamugiriye uvuga ngo toroka iyo ni nziza cyane gose kuko uyu nanje yari yamaze kunyandikira gusa sinde bwamufashe mugo yampaye ubutumwa nene namwishuye ubu twagomba kwa buryo dukora ikiganiro hanyuma tugerageze kubishikana aho bishika mugabo urumva ko nawe mugiriye inama nziza kandi ukuntu yarameze vraiment yaruwo kwitorokera akagenda kuko iyo atagenda hajya hano yasize ubuzima nico ari gisigaye no kuvuga inzu akora yubakishije ibiyo kuva hasi kuduga hejuru iyo nzu yayihanagura ibiyo mu gitondo ku mugoroba no gukura hanze ku zuba no kuvuga nabuja yaza agakora iyo ngo hirangwe igunda akaca musubirishamo akurira ku ngazi ntiyariye umukobwa akavuga ati kuri jewe ndapfuye umwanya n'umwanya nzokwikubita hasi no kuri ndabashimiye no kuri ukuntu mwagize akigoro ndiko ndiyumvira burya no kuri umbabarire gatoya ndiko ndiyumvira ukuntu abajya barabo bashobora gukoresha umuntu ashonje atariye kandi bakumva nyine bameze neza biransiga bandanye kandi erega bareka kuzitugaburira indya tubaziye mu mafirigo baremere bakaziteka ahubwo zihaye umukozi akazirya baremere bakaziteka abarabo umukozi bamwita umuja niyo terme burya kijya kintu mumva bavuga ngo kadama mu kirundi ni si kuvuga umukozi ni twe dufise imvugo yiyubashe dufise ubuntu umukozi ni umuja mu kirundi umuja buramboga urumva icyo bisigura ni wa muntu umuja umwe ari nyuma y'umukozi umukozi we urumva n'umuntu umuja wa undi nyine wanyaku ariko nuko ndagushimiye cyane mugana kuri bisafirisha bari bakwiye kudufatana umugongo nibo bari bakwiye kutuba hafi kuko none bamaze kubona abarundi nkatwe batumeye gusabya kana telefone bashobora kuvuga ati none abantu bafite n'abarundi babo none numva ko garuka kudukunda gute birumvikana frame birumvikana kabisa icyo mvuze nicyo none cyo kudasafira na telefone icyo kintu cyo kudasafira na telefone n'ukuri mu byo bashira imbere ibyo bintu bagishira imbere basafira na telefone babareke basafira na telefone babareke kabisa babareke niyo reka gukora gute iyo barakora gute kuko abadishamukuye mu Burundi none reka gukora gute nibiba aje guhiga ubuzima yego rero icyo kintu n'ukuri turasabye nk'uko ari abarundi nkatwe n'ukuri icyo kintu cya telefone bamanze bagikemura yego n'ukuri bamanze bagikemura kuko nicyo gitumye abarundi bagenzi bacu bamererwa nabi kuko mu minsi batarakora ibintu bya telefone n'ukuri abakozi karagahinda ariko ubu n'ukuri n'akayobera abahinga abantu benshi baguma bagira ibibazo nivyo
naje nama nabisavye kandi namwebwe ubwanyu muze muravyisabira n'uwundi muntu ngahaye badukurikiye no kuri vraiment za murabisaba za muravyisabira nimutavyisabira nta muntu azobibaha mugerageze mukora ama audio mukora ama video musabe ijya nimero y'umukuru w'igihugu murayifise mumurungikira ama audio mwandike message musaba ko abarundi bari muri Saudi Arabia mwotunga amatelefone muze murabe ko bitagenda neza ariko nimwatekereza nimwanuma ntibishobora kugenda neza ntibishobora kugenda neza vraiment so reka rero je ndabashimire no kuri nimba ataco mwongera ko kumbure ku vyiza mwakoze n'impanuro muhaye bagenzi banyu ko baza barafasha bagenzi babo nabo murakoze cyane natwe turabashimiye ukuntu mwakoresheje kwigoro mukatwihebera kandi mama mwatwihebeye kandi muzogume mutuba hafi kuko ni mwebwe nyene dufise bo kutuba hafi nukuri mwongera mutabariza abo bene data bariko baragenda bariko barasafira nukuri mubatabarize mubavugira imbere mwe mushika imbere bariki batwara amatelefone kuko ntawe ureka gukora ngo nuko batwaye telefone kuko abazi ico agiye gukora mu Burundi turakenyezema kandi niyo reka gukora by'icamukwiye mu Burundi telefone bicigaki ico nico mbaye ndabashimira kandi murakoze okay murakoze gira amahoro rero kandi mugire ibihe vyiza urakoze ku kiganiro kandi uduhaye amen murakoze inshuti zanje reka rero nshimire mwese mwadukurikiye aho muherereye murakoze rero ndabashimiye ndabakengurukiye ko mwakurikiye iki kiganiro mwavyumvise mwabibonye ntaco norenza ko sivye gushimira umuntu wese agerageza kudufasha hano harimo icigwa gikomeye cyane kuko harimo icigwa cyo gufashanya hagati yanyu ibi bintu vyabaye jewe ndyamye umuntu twavuganye umugabo konza kumufasha nyene ariko mugenda ari ndyamye amasaha atarenga 3 niho navyuka ngira ndamufashe ariko undi mugenzi nabazi nsanga yamufashije undi mugenzi wiwe amufasha muri aya amajwi mwumvise amubwira ati gira uku nikuza murafashanya please vyose vyagizwe nuko afise telefone iyo abadafise telefone yoguye mwijyanzu abantu rero abarundi mwanka yuko mwe musafirisha mwanka ko abantu batunga amatelefone murabagome muri abantu babi murabicanyi abandi murabarozi abandi muri abarozi nta buryo nabo bosafirisha umuntu kamwe ntutunge telefone uzi ukuntu abara barabagesera uyu yataba telefone ijisho ryo bayiri kandi ni benshi bamaze gupfa kubera batagira amatelefone namwe naco babwiye mushaka ntibatunga amatelefone none ko ubu mubona kuba badatunga amatelefone mwe bibungura iki atari ibara gusa mwambara buri munsi guha inguvu abarabuzo kubatoteza dugutoteza abarundi kaza batagira amatelefone ibi bintu murabihindura ku neza yanyu ibintu murabihindura kandi ho bizobatera ingorane zikomeye